n'undi yitwa Kakoinski wewe yaraje aratora skeleton maraso atujana mu Budagi ararondera nkuko muza kuvyumva muri iyi video yavuze je ne vois pas de différence entre Hutu et les Tutsi. Taking your remains and separate them in Hutu, Tutsi, Twa on whatever information you have that might be wrong. You're creating the foundation for future separations, as Tchaikovsky even wrote for himself. Well, I don't see the clear line here between Hutu, Tutsi, and Twa. Nundi muri babandi bamwe bashinze ubwoko mu Burundi no mu Rwanda yitwa Jean Jacques wenyine arivugira mu 1994. Je cite: je regrette mes premiers travaux. Nous avons créé des typologies artificielles. C'était un crime épistémologique qui a mené au drame. Uyu ni uwa kabiri nababwiye Jean Honyo wewe yarabigize muri science mushobora kubisoma muri gitabo nawe biheza ibintu byinshi cyane. Mugure n'iki gitabo cyitwa Un mensonge qui tue, mu cyongereza cyitwa Hutu Tutsi a deadly lie, mu kirundi Hutu Tutsi ikinyoma kitumaze. Mu maforma yose muri Amazon, link yayo iri munsi ngaha muri comment. Abadashoboye gushira muri Amazon mushobora kutwandikira kuri iyo telefone ugashobora kuraba ingene cyo bashikira uko mwifuza. Turabasavye mugire subscribe, mugire abone, mubipartage, mugire ama like kugira ngo bishobore gushikira abarundi benshi, abanyarwanda benshi, kugira ngo turabe ko twogabanya ubukare bwo amoko atari amoko. Barundi kazi banyarwanda turabaramukije, karibu gukurikirana ikiganiro no munsi ariyo partie numero 5. Iyo partie nayo ikaba ivuga evidence morphologique, ivyo kwitwa nguko ngo abarundi badasa hagati y'abarundi cyangwa hagati y'abanyarwanda. Ivyo navyo abashakashatsi barabibeshuza neza cyane, kandi unabiravye imbere ko ntangura kubibabwira ivyo abashakashatsi bavuga. Nta barundi bica abandi ngo kubera ngo babonye ngo izuru rinini, gufisa izuru rinini ndakwishe, gufisa izuru rito ndakwishe, cyangwa nta banyarwanda bica ngo kubera ngo gufisa izuru rinini ndakwishe, izuru rito ndakwishe. Ntibicana kubera uko basa, bicana kubera ivyiyumviro biri nyuma yavyo. Ico rero ni ikintu gikomeye, uca mwumva yuko ari ikibazo c'ivyiyumviro atari ikibazo morphologique, kuko nkuko tuza kubibona ni benshi badasa babana ni benshi badasa babana. Bo dutangure rero evidence morphologique nuko ibintu bijanye n'umubiri. Nasubiye ku introduce mu twayiravye muri evidence sociologique, bavuze ati umuhutu ni mugufi, umututsi ni muremure, bafata 1m73 plus kwa umututsi bafise izuru ifise indice nasal iri senka, umuhutu indice nasal iri kuri 60. Aba expert berekanye neza yuko les variations biologiques z'umutsi yabo wita abahutu ni barebare plus de 1m73, ya moitié y'abatutsi bari munsi ya 73. Donc les physiques ntizishobora kudetermina les facteurs zishobora kwita yuko uyu muntu ari ubwoko. Ubundi akurikira n'uwitwa Tela yarize cyane ivyerekeye amaraso, pouvoir na avuga ati le Tutsi aristocrat body was a profound of bovine capital, not bloodness. So many protein, amaproteine menshi ababayeho n'inka kuruta ababaho ubwambere. Mu bisanzwe nta masoko yarariho, umuntu yatungwa n'ivyarya, urumva uvaho n'inka wabaho n'inka. Ico ni ikintu ca mbere cerekana impamvu si ibintu genetique, ni impamvu ukugena abantu bari babayeho. Muri East Africa abantu baranwa amata menshi cyane. Ikindi example ya kabiri aba expert berekana, barereka abantu bitwa abahima nko mu Buganda, dufate mu Buganda, ushaka yuko minsi yose gushika n'ubu baranwa amata cyane abakobwa kuva mu myaka 12 gushika uduga ku myaka 18, barabahimiriza kunwa amata cyane buri munsi kandi amaritiro menshi, kugira ngo bazobe beza, bazogira inzobe, barongogwe. Ivyo barabibasaba cyane kugira ngo bashobore guhindura. Kukonsoma amata umwanya munini bituma umubiri uhinduka. Aba expert baravyerekanye, bafashe umuntu anganuka amezuka atanwa amata imyaka yose n'amageneration, n'undi anwa amata bakagishiftinga gutya, après
beaucoup de génération uca utangura kubona abantu bagenda bahinduka. Rero iyo habaye ivyo bita les variations biologiques, ntihaba hakibaye ubwoko ufatiye kuri ivyo, haba hari ivyo bita les facteurs environnementaux zituma ariko umuntu ahinduka. Ntihaba habaye race, ntihaba habaye ethnie. Ivyo rero nifo ko mumenya impamvu abantu bavuga yuko uyu adasa n'uyu, naho bifatiye ku moko, naho bifatiye ku mahase. Iyindi example ya gatatu ni example y'abajankazi. Twarababwiye abajankazi bo mu Budagi, bari abantu mu bami, bari abantu bakomeye, ni nkuko bitwa ko nk'abatutsi mu Burundi no mu Rwanda, bari abantu bakomeye bafise ibintu, babayeho neza. Akaba n'abandi bitwa aba paysan, nico kimwe no mu Faransa, aba paysan, aba noble n'ibiki. Barasigura ngaha yuko uravye ngene abajankazi banwa amata menshi, barya imfungwa neza nyinshi, imfungwa nziza, inyama niki, wasanga ukugene bameze ari barebare, bagaruta 5 cm kuruta abapaysan, 5 cm mu burebure kuruta abapaysan. Twarabonye yuko zari classe sociale nazo mu bisanzwe utunze wacu umujankazi nawe umupaysan nawe umujankazi yarahombye acaba nk'umupaysan, donc zari classe sociale, ni bwari ubwoko. Adolf Hitler niwe yashatse kubihindura ubwoko, acaza avuga ati abajankazi, mu bisanzwe abajankazi n'abantu baba muri nord ya Europe, n'abantu baba muri nord ya Europe bari babayeho nk'abaganwa bakikera cyane. Uzosanga ngiye no muri Europe, muzaheza Europe Scandinavia, uzosanga abantu bameze barebare, uzosanga bafise imishatsi iri blonde, bafise amaso ashaka kuba bleu, bashaka kugira ivyo. Hitler yashatse kubikorera ngo agabure ubwoko, abita race aryenne. Ayibise race aryenne, avuga abandi ati muri mwege mumeze ntimumeze nkatwe, cyane cyane abayahudi n'abava mu Burusiya. Abayahudi wowe yaranabapimye kujya bapimye mu Burundi no mu Rwanda abato n'abatutsi muri Astrida, yarabigize arabifata arabapima kujya nyene akoresheje anthropometry. Abwira abayahudi yuko bafise imitwe minini, abwira yuko bafise imishatsi yirabura n'amaso ya shokra, yuko badashobora kuja muri universite, yuko they didn't involve into higher order, akoresheje ibyo bita evolution, la théorie d'évolution, yuko aba race aryenne kubera bo bari barebare, afise amaso ya bleu, bafise iki, yuko ari bo bevoliwe. Arahagarika abadagi kuza baravyarana n'abajuif hamwe n'abarusiya n'abantu bava muri est, yase gukreye ubwoko, ariko biranka. Bacahaza science ikurikira irerekana neza yuko ari les variations biologiques, ari ibintu umuntu kugenda yabagenda bayeho imyaka myinshi de generation en generation. Kenshi ari abajankazi, ari no mu Rwanda abantu barongorana batunze hagati yabo, nivyo vyatumye abantu bagenda basa uko basa. Nta na kimwe cerekana na gito cerekana yuko ivyo ari ubwoko. Ama etude menshi yaragizwe yerekana neza yuko ari les facteurs nutritionnels, ari les facteurs environnementaux, ce ne sont pas des facteurs génétiques. Aho rero niho twabeshwe turemera atari vyo. Nta bwoko buhari, nta race zihari. Twarabonye muri evidence historique yuko mu Burundi no mu Rwanda babanye imyaka irenga 2000. Mu Budagi rero abo paysan bobo bafungura ibintu bikomeye, bakora akazi gakomeye cyane, ariko abajankazi ntibakora akazi gakomeye ko bari bafise abantu babakorera. Iyindi evidence ya kane nayo yerekana yuko ubwo ari ububeshi. Mu Bamasayi usanga abantu basa nk'abahutu n'abatutsi morphologiquement, ariko ntibagabuwe mu moko kubera ukusa n'ukudasa. Biyumva ko ari umuco umwe, nukuvuga ko umuntu yari kuja kubagabura, bari kugaburwa en fonction ya morphologie. Nukuvuga uravye decret loi yanditswe, nayibonye no ndayisoma, birerekana yuko basaba yuko babikora pour une certaine raison économique particulière bari bifitiye. Donc la raison yari raison personnelle, nicari cigwa académique. Nukuvuga yuko we are believing in a lie, thinking that the lie is true. Turavye umu expert kwa Wale, yowe yavuze ati
The Maasai model exposed the lie, the colonial lie, that physical differences must inherently create social division. It's impossible. It's impossible. Ani mu Maasai babana ushobora kubonamwo abantu basa n'abahutu, abantu basa n'abatutsi. Tubandanye so tugende rero mu ba Oromo, aba Oromo aba Ethiopia, abagalo cyangwa aba Oromo. Busangamwo abantu basa nabo bita abahutu mu Burundi, basa nabo bita abatutsi mu Burundi, ariko bose kubera basanga ururimi n'umuco ntavyo babona. Nta nivyo bintabiri birimwo kuko kubera iki nta wagiye kubagabura oya. Ndabaha example indi ya gatanu y'Abashinwa. Mu Bashinwa ushobora gusanga umuntu afite izuru n'izuru rito, ariko ntibabwira mu bwoko. Mu bazungu nkuko mubibona mushobora gusangamwe abazuru bafite amazuru manini n'amato. Nababwiye yuko muri Nord zo gusanga abantu barebare bafise imishatsi isa gute, abandi bakaba bafise imishatsi yirabura. Muri Sud bakaba ari bagufi, muri Nord bakaba ari barebare, ariko ntibabikreyemwo ubwoko atari twege. Bona nivyo nta nivyo babona kuko barabonye yuko ari ama facteurs environnementaux. Même naho twari kuba tudasa, naho vyari kuba ari ubwoko bazi, kubera abarundi abanyarwanda bari kubana neza, izi miliyoni 10 nizari gupfa, ariko kubera bashize inyuma y'ayo mazina ideology, niho rero yukuvuga ati wewe uri numero 1 kubera gufisa ubwenge ngo nutwara uyu ngufise ubwenge kuruta. Oro ubwenge si izuru, IQ niringaha, IQ ringaha. Hari ibijuju birebire ku ishuri twarabibona, hari ibijuju bigufi. Uwundi bakambwira ati wewe rero umuhutu, wewe uri bwinshi, wewe ni utegeza gutwara. No, nta kuba mu president kubera bwinshi. No, ni programu uzanye bagatora. Aba mubona ngaha baba Pearl nabo muri Afrique de l'Ouest usangamwe abantu basa nababo bita abahutu n'abatutsi bari different, ariko bari kumwe nubwo ko bavuga ururimi rumwe bose, security rimwe, kandi bamwe bafite amazuru manini abandi bafite amazuru mato. Mu Bahindi usanga abantu bafite amazuru manini bafite amazuru mato nkuko mubibona. Ni giki gituma twege muguma mwiyumvira no hari solution. Ni giki gituma twebwe mwebwe abarundi abanyarwanda muguma murabana amazuru? En fait uravye izuru ry'umuntu ukaba ko ari rinini, ukaba ko ari rito, ukimwankira, ukamwanka ukimubona hari ariko araza kwiremba ati ntava ndamwankira kubera namupimye izuru. Nkava ndamwankira ico nateze kumu. Uri umurasiste, uri umwicanyi, uri umuntu mubi. Uba sinzi ngene turi 90% y'abakristo ko kabisa Imana izo bitubaza. Kuko urumva Imana, God does not create junk people. God ntakreye umuntu muremure ngo n'umwana mubi ngo n'umuntu mubi. God Imana ntiyakreye umuntu mugufi ngo n'umwana mubi. Nkuko ubwiye ati God has you, ugonda wakreye umuntu nibibaho. Sindi umupasiteri murambabarira, ariko nguma niyumva ati none abarundi abanyarwanda muri abakristo bibiki. Kuko urumva imiliyoni 10 ziko zirapfa iruhande yanyu kubera ivyumviro vyanyu. Se nta muntu ariko arabica ni ivyumviro. Donc nukuvuga uravye ayo ma example yose, ugiye ahantu hose henshi, uvuye muzagiye za South Africa, ugiye muzahe uzosanga ubwoko bumwe hagati yabo harimwo abantu bafite amazuru mato n'abantu bafite amazuru manini. Ugiye muza Kenya, ugiye muza Ethiopia nkuko nababwiye, hose uzosanga abantu bafite amazuru manini n'amazuru mato hagati y'ubwoko bumwe, ariko ntibatandukanye ku buryo ahubwo twege batandukanye gushika naho bicana. Such hatred iteye ubwoba. Donc iyo ni example ikomeye. Hari no hanze aba Jewish people, abajuif ngaha barabivuga ngaha anye kubera historical diaspora. This ethnic group encompass diverse appearance, including artisanis European, Sephadric, abaki, ariko bose n'abajuif. Ntibasa, ariko bose n'abajuif. Ugiye mu abita abapasuns, ugiye mu bita abapasuns cyangwa Persian,
Now they are widely cited as platforms like Reddit. This group display broad phenotypical diversity. Ariko ni bamwe ntibakata nk'ubwoko bagashyiramo amayideoloji bakambika ati wowe ndagutwara ku ingufu nanjye ati ndakwereka oya ntibari muri ivyo. Donc bari groupe imwe ibanye ari imwe babidefinisa mu mutwe niho biri mu mutwe. So we believe in a lie here. Generation iri muhira yabaye bayigishije muri Astrida no mu ma école mu ma séminaire ngici jana ryashure irishura mu miryango ikirakura rero mu miryango irakura ikikwikira generation hatabaye something like this aho abantu baza bakerekana ati look mwemera ibindi abandi batemera barabapimye abandi batabapimye scientific nico ikibazo si demokrasi, ikibazo si human right, ikibazo sukutatwara ngo uratwara, no, ikibazo ni twege here. We believed in a lie, on a cru à un mensonge qui détruit, un mensonge rikwica mu karere. Sinzi ni bangahe, sinzi aho tuzogarukira n'amatuzogarukira muri Angola tujabuke mu karere, sinzi umuntu akurikira such lie ngo turaba abandi ngo turaba patariho hagati y'aba South African colored bari different ariko bose bitwa ko aba colored, hagati y'aba African American bari different ariko bari kumwe. You cannot take one this and this ngo ngaka centimeter n'aka centimeter, you create something out of it. A small mix of create ngaka ngujya ngo shora kuba sangujya nkojo amaraso atavyerekana. Amaraso arerekana neza muri evidence scientifique twarabereze turabwira amaraso yerekana neza yuko abo bitabahutu nabo bitabatutsi amaraso ari so identical kuruta uko umututsi ngo afise amaraso asana no mu Ethiopia. It has been proven. Byose ndabishira biri mu gitabo ngo muri ico gitabo mubona ngaho biri ama etude arasigura abavyerekana. It's not from me, it's from Burundi. Hari bita aba Indian subcontinental population, abahindi. Nababwiye by'abahindi, nababwiye abashino, nababwiye bose. Hose ugiye urondera physically kubagabura, wogabura isi yose. Why here? Why? Wogabura hose. Why in Burundi? Why in Rwanda? Oh, no. Ugiye mu ba Kenya uzosanga hari ubwoko buse hagati y'ubwoko amazuru manini na mato. Yuko science ivuga neza na neza yuko udashobora gucreate ubwoko uravye ko abantu basa. Nushobora ubwoko ni ubacreye simplement kubera ubwe n'abantu basa. Nta bintu physique urabira kugira ngo creye ubwoko. Ushobora gucreate ubwoko uranabucreye, ushobora no kunabucreye urabibwe n'abantu basa. Cyo ni cyane nta muntu yibagira ubwoko bwiwe. Ubwoko ni ikintu gikomeye cyane umuntu agumana cyane. Nta na hamwe ku isi twumvise abantu bibagiye ubwoko hama barabibutsa ati mwaribagiye atari Burundi ni Rwanda. Ico ni ikintu gikomeye science yerekana yuko bwari ububeshi bukomeye. Ikindi ca kabiri gikomeye cyane science yatweretse muri evidence ya mbere nuko iyo ukreye ubwoko naho butashobora kubukreye ukabukreye ugakoranya abantu ukabapima. Donc ukavuga ati abakubera physiquement bameze uku n'aba physiquement bameze uku kugira ngo kibe scientifiquement approuvé, il faut kiba universellement appliqué. Nushobora kuvuga ati hariya tubikreye uko ariko hariya ntitubikreye. A science to be a science, a study to be scientific, itegerezwa kuba iri universellement applicable iyo ama variable ari amwe. That's my debate iri ngaho onye. Iyo science ikintu ntibishoboka yuko ushobora guhagarara hajya ukavuga ati nivyo, ntibishoboka kuko ibintu byose ubyubakiye muri science. Tuja kwiga ukuri n'ukutari ukuri. We separate error from truth. Amashuri niyo selecting, nico gituma turi amahera. Tuja kwiga ibintu bituma ama societe yacu atembera imbere kandi turi obligé kuba progressif, tukabona ibibazo biri traditionnel tukavyiga tugira step faith
kugira ngo amasosiyete yacu amageneration ashobore gushikira amahoro arama, ashobore gushira mu terambere, ayo mablocage yose yaciye muri histoire zacu ashobore kuvaho. Bisaba courage cyane cyane itava mu bapoliticiens, iva mu baacadémiciens cyane gose. Nkuko twabivuze bariza amacakubiri, generation iheze, iyi generation iza ni generation ishobora kuestablisha aya ma evidence ikerekana neza ko abantu badatandukanye. Murakoze cyane, you shall know the truth and the truth will make you free. Thank you.